abagendana na mwemu yera, abitwararika ibya mwemu, mu majambo make nagiye gusanga bagendera mu bugombe bw'Imana, nibo bishoboka ko bagendera mu bugombe bw'Imana, kuko umwemu yera aca barongorera mu by'Imana igomba, no mu gusenga akabasengera akurikije iby'Imana igomba. Burya ntidushobora gusenga ibintu bizima umwemu yera ataturongoye, aradufasha mu gusenga. Burya ijwi rya mwemu yera nubu uri kuraryumva, ibi uzobimenya iyo utaranamenyera gusenga, niho uza wumva umuntu abajije ngo mbega ngo ivyo uri kurasenga wabikuye he? Na wewe mu nyuma hari igihe wibaza, mbega aya majambo ndiko ndasenga nasenze yavahe? Umuntu urashobora gusenga amasaha 3 akurikirana, birashika yego vyama bishika, nkasenga amasaha 3 akurikirana nahagaritse, mbega biba biriko bivahe? Ni mwemu yera aguma akongorera, niki naco wibuke, niki naco, niki naco, akagishira muri wewe, ugasenga isaha igahera akakwibutsa n'ibindi, iyindi isaha ya kabiri igahera akakwibutsa n'ibindi. Abantu bitwararika ivyamwemu no gusenga neza, barasenga kandi barashobora no gusenga umwanya munini, kandi bagasengera imitwaro itandukanye. Umwemu arashobora kubibutsa n'imitwaro bakwiye gusengera, ugasanga umuntu ariko arasengera umutwaro wewe utaniyumvira, utanibuka, ukibaza kubera iki uyu muntu asengereye umutwaro. Ni mwemu yera abamwongoreye ati niwibuke nibi navyo, ugasanga umuntu ariko arabisengera bitandukanye. Rero ntidushobora gusenga atajwi rya mwemu yera ririko riravugira muri twebwe. Ndabinginze kugira ngo tumenye gusenga neza, nimuze twitwararike ibya mwemu, niho tuzosenga neza.